Abantu batizera baratubaza wowe nanje ivyo twizera n'igituma tuvyizera. Natwe dutegerezwa kubabwira ivyo ari vyo n'igituma tuvyizera. Kaze mu kiganiro Nkorako Mwami kigizwe n'inyigisho z'ijambo ry'Imana mushikirizwa na Dr. Charles Stanley. Inyigisho z'ibinyoma ziratangwa, abantu bakagira ngo ni iz'ukuri, ariko zirateba zigahinyuka, ukuri kukamenyekana. Ikibabaje ni uko abigisha benshi b'ijambo ry'Imana batigisha ukuri kose. Urasanga bafata amajambo amwe yo muri Bibiliya, ayandi nayo ntibayemere. Inyigisho zabo zirashobora kumvikana nk'uko zoba ari ukuri mu gihe gito gusa, ariko uzihweje neza ugasanga zidahuye n'ijambo ry'Imana ryose. Mu kiganiro Nkorako Mwami c'uyu munsi, Dr. Charles Stanley aratwigisha ku kumenya neza ico twizera. Mbega hari ico vyoba bitwaye kubona abantu twizera ibintu bitandukanye, kubona umuntu wese afise ivyo yizera uwundi ivyo yizera vyiwe. Bamwe baravuga bati hariho itandukaniro, abandi nabo bati ntaco bitwaye mu gihe umwe wese afise ivyo yizera. Reka turabe ico ijambo ry'Imana rivuga mu cete ca mbere ca Petero igice ca 3 ku vy'abantu bizera. Muri ico cete ca mbere ca Petero igice ca 3 turasangamwo amajambo yandikiwe abakristo basabagiye mu isi yose bo muri ico gihe, kandi bashishikara guhamwa bahoga ukwizera kwabo. Petero aravuga muri ico cete ca mbere mu gice ca 3 kuva ku murongo wa 13 kugeza kuri 16 ngo kandi ninde yobagirira nabi nimwagirisha akagiye ivyiza, yamara naho mwobabazwa muhoga kugororoka mwoba muhiriwe. Ntimuze mutinye ivyo babakangisha, ntimuhagarike imitima, ariko mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami. Muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko y'ivyizigiro biri muri mwebwe, ariko muri n'ubugwaneza, mutinya, mufise imitima itari mwijwi ribagiriza ikibi, kugira ngo no kuvyo muvugwa nabi abatuka ingeso zanyu nziza zo muri Kristo bamaramare. Tugarutse gatoya ku murongo wa 15 turasoma ngo mwubahe Kristo mu mitima yanyu. Ni ukuvuga ngo umwami Yesu mumugire mukuru mu bugingo bwanyu, kandi ngo muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababaje inyanduruko y'ivyizigiro vyanyu, ariko mwishurane ubugwaneza no kubaha. None hari itandukaniro ryanje n'ivyo twizera bitandukanye? Itandukaniro ririho nyene. Naho wovyiyumvira ukurikije ubwenge bw'abantu gusa, usanga ivyo twizera bifise uruhara mu kuntu tubayeho. Akarorero, hari ukuntu umuntu wese yifata akurikije uko yizera ko ameze, akurikije kandi ivyo ashoboye n'ivyo adashoboye. Mugenzi, mbega abandi bantu bobo ubiyumvira ko iki? Mbega uribaza yuko bakeneye gukundwa, canke ubafata nk'ibikoresho gusa? Mbega woba ubabona mu mubiri gusa nk'uko ubona ibikoko, canke urizera ko abantu ari ivyaremwe vy'Imana? Ukuntu babona kurafise uruhara mu kuntu ubafata. Mbega ubona ukwizera Imana kwawe ko kumariye iki? Mbega ubona wifata nk'uko bibereye abizera Imana? Mbega uratahura ko bikenewe ko witanga mu gukorera Imana? Mbega amahera yawe yoyo uyiyumvira ko iki? Asangwa uyasesagura kuko wowe uronka menshi, bizokugora kuronka ico wifuza. Asangwa ubona ko ariyo atanga umunezero,
azokuganza. Ivyo wewe nanje twizera rero bitegerezwa kugira ico bihindura mu kubaho kwacu. Uko umuntu yizera Imana bifise uruhara ku buryo bwiwe bwo kubaho. Umuntu yoshobora kumbaza ati none ico wizera cose ntikiba gikwiye? Oya namba. Ikibazo rero ni iki: mbega hari ico bitwaye ko wewe nanje twizera ibintu bitandukanye? Birumvikana no mu bwenge bw'abantu yuko ikintu umuntu yizera kigatuma ubugingo bwiwe buhinduka kiba gihambaye. Abantu bafise ivyo bizera vyinshi, mugabo ijambo ry'Imana riratugabisha ritwibutsa ko hari inyigisho nyinshi z'ibinyoma. Uwizera inyigisho z'ibinyoma ntizireka kumushika ku nyota, kandi agaca agendera muri ivyo binyoma nyene. Iyo haba hatariho inyigisho z'ibinyoma, ntivyorinze gukenerwa yuko ijambo ry'Imana ribitugabishako. Reka twumve ico rivuga mu cete ca kabiri ca Petero kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Ngo ariko harabigira abavugishwa n'Imana, kandi mu bwoko bw'Abisirayeli nk'uko no muri mwebwe hazobaho abigisha b'ibinyoma, bazozana inyigisho mu mpisho zirema ibice, zitera guhona, bazokwihakana na shebuja yabaguze, bihamagarira uguhona gutebutse. Kandi ingeso zabo z'isoni nke benshi bazozikurikira, kubw'ivyo inzira y'ukuri bazoyitukisha. Kandi ukwifuza inyungu kwabo kuzobatera kunguka kuri mwebwe, bababwiye amagambo y'amaremano. Gucirwa kw'iteka kwabo uhereye kera ntiguteba, no guhona kwabo ntiguhunyiza. Ayo n'amajambo yo kutugabisha ngo twirinde inyigisho mbi, inyigisho z'ibinyoma. Pawulo aravuga abwira Timoteyo ko akwiye kwitwararika kuvuga ijambo ry'Imana ry'ukuri uko riri. Turasoma mu cete ca kabiri ca Timoteyo igice ca 4 kuva ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 5, ngo uvuge ijambo ry'Imana uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye, uhane, wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha. Kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abarya yifuza kumva ibibanezera, bazokwirundaniriza abigisha bahuje n'ukwifuza kwabo. Kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri vyose, wihanganire imibabaro, ukore igikorwa c'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa c'ibango ryawe. Pawulo rero ati hazoza igihe abantu batazokwemera kumva ukuri, ahubwo ngo bazokwironderera abigisha bo kubabwira ibihuje n'ukwifuza kwabo. Ariko Imana yo igomba ko abantu bumva ivy'ubutumwa bwiza bw'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Turasoma mu cete ca mbere ca Timoteyo igice ca 2 umurongo wa 3 n'uwa 4, ngo ivyo nivyo vyiza vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu. Igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri. Imana rero ntihimbarwa nuko twokizwa gusa ngo bigarukiraho. Igomba ko tumenya ukuri kw'ijambo ryayo. Mu butumwa bwa Yohana 8 umurongo wa 24, Yesu arabwira abafarisayo mu gihe bariko baramugwanya banka kumwemera ati, ico nico gitumye mbabwira ko muzopfira mu vyaha vyanyu, kuko nimutizera ko ndiwe muzopfira mu vyaha vyanyu. Mbega none twovuga yuko ico umuntu yizera cose atangorane ziriho nyene ku batizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana? Bibiliya iravuga yuko abo bazopfira mu vyaha vyabo. Kandi nk'uko vyanditswe mu cete candikiwe Abaroma 6 umurongo wa 23, haravuga ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu. Mu cete candikiwe Abaheburayo 9 umurongo wa 27, naho haravuga ngo kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza amateka. Upfuye atagira Kristo abapfiriye mu vyaha,
kandi abatakaje ubutakigaruka. Ayo yose n'amajambo atugabisha ngo ntidupfe gukurikira inyigisho izo arizo zose ngo duhave twanka kwizera Kristo. Pawulo na Petero ni kenshi bagabishije abantu ngo birinde inyigisho z'ibinyoma. Uwizera umwami Yesu Kristo aratandukanye cyane n'abafise ibindi bintu bizera. Benshi bicwa n'ivyo bizera bo nyene. Mu cete ca mbere ca Petero igice ca 3 ku murongo wa 15 haravuga ngo ariko mwubahe Kristo mu mitima yanyu ko ari we mwami, muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko y'ivyizigiro biri muri mwebwe, ariko muri n'ubugwaneza mutinya. Nukuvuga ngo muhe Kristo ikibanza mu mitima yanyu kandi mwame mwiteguye kumushingira intahe. Kumushingira intahe ntibikwiye gukorwa mu bwishime, mu bushirasoni canke mu bundi buryo butabereye. Bikwiye gukorwa mu bugwaneza no kubaha Imana. Hano muri uwo murongo twumvise ngo muhore mwiteguye kwishura umuntu wese babajije inyanduruko y'ivyizigiro biri muri mwebwe. Nukuvuga ko abizera Kristo bakwiye kwama biteguye kumuvuga igihe cyose kandi ahantu hose. Mwene data dusangiye ukwizera Kristo, uzokubaza yuko woba uzi ko niwapfa uzoja mu ijuru, uzomubwire ko atakabuza uzojayo. Niyakubaza ingene ubizi, umubwire ko uvyizera kuko ari ijambo ry'Imana. Bazokubaza igituma utanga ikigira 10, eka n'ibindi bibazo vyinshi. Nahawe kwemanga ugahagararira ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri wizeye. Muri uwo murongo twasomye wa 15 twumvise ngo muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko y'ivyizigiro biri muri mwebwe. Nukuvuga ko twese abizera Kristo dufise ivyizigiro, kandi ivyo vyizigiro vy'ubugingo budashira bishingiye kw'ijambo ry'Imana. Turiteguye rero kwishura uwo wese yotubaza ivyerekeye ivyizigiro vyacu. N'ubuntu bukomeye kwizera ijambo ry'Imana rikaba ari ryo rikurongora mu bugingo bwawe. Abantu benshi bafite ivyo bizera bitari ukuri, mugabo bakaba arivyo bashira ku mutima wose kuko ariko bigishijwe. Hari n'abumva ijambo ry'Imana bakarishima basanzwe bafise ibindi bizera, bagaca bavuga bati turumva ko iryo jambo ari iryo kuri, mugabo ntirihuye n'ivyo twigishijwe. Ivyo abantu bizera rero ni vyinshi, kandi ugasanga binyuranye n'ijambo ry'Imana. Abantu batubaha ijambo ry'Imana kandi atanisho ribabwiye ni benshi. Usanga bavuga bati erega ntawe wo kwemeza umuntu ivyo atagomba kwemera. Abo bose nahace kubashingira intahe mu mvugo no mu ngiro, maze bakatubonamo Imana. Bikenewe ko babona yuko duhagaze neza mu kwizera kandi tudakekeranya mu kuvuga ivyizigiro vyacu. Hari n'abavuga bati twebwe ibivugwa muri Bibiliya ntibituraba, mbere ico gitabo caramaze guta igihe. Abavuga gutyo ntibazi amahoro n'umunezero bitangwa n'ukwizera ijambo ry'Imana. Natwe abizera Imana ko tuzi ingene ukwizera kwacu gutuma tuba mu mahoro, umunezero, ivyizigiro vyo kuzobona iwacu mu ijuru ibihe bitazoshira, nta na kimwe twoshobora gushira imbere ngo tugikabe ubukristo bwacu. Ariko rero kenshi usanga abantu bari ngaho batigeze bigishwa ukuri, maze igihe batanguye kumviriza ijambo ry'Imana, Mpwemu Yera agaca akorera mu mitima yabo akabemeza ko ari ukuri. Mpwemu Yera arashobora kukubwira ati ivyo wumviriza ni ivy'ukuri, canke ati si ivy'ukuri uraraba neza. Ico twomenya ni uko umuntu wese uko ashishikara kumva ibijanye n'ivyo yizera ariko bikomeza kumuhindura bikaba ari ivy'abamwo. Umuntu rero yamenyereye kumva ijambo ry'Imana kugeza hari bamwo
iyo yumvise inyigisho mbi araheza akumva umutima wiwe umubwira yuko ivyo yumvise ari ibinyoma. Amaze kubona yuko inyigisho nk'izo ataho zimujana atari mu rupfu, araheza akaziheba. Ico tuzi nuko twese umunsi umwe tuzopfa. Mu gihe rero ivyo twizeye vyoboneka ko ataco bimaze mu bugingo bwacu, tumenye yuko no mu gupfa ataco bizotumarira. Umuntu wese rero akwiye gutahura ivyo yizera ivyo ari vyo, akabona ko ari vyiza, kandi akaba ashobora no kuvyemanga akabihagararira. Mugenzi, ntumere nka bamwe bavuga bati ndizera mugabo sindavyumva, sinzi n'ingene nosigura ivyo nizera. Hari abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bama baja mu rusengero uko iyinga ritashe, bakicara bakumviriza, mugabo ntibabishire ku mutima. Abo rero iyo bavuye mu rusengero bakomeza kwifata uko bigombeye. Babona ko mpwemu yera ari ikintu, ntibamenye ko ari Imana. Bibaza yuko umuntu ashobora gukizwa n'ubugwaneza bwiwe. Abandi muri bo bavuga bati ukubatizwa ntigukenewe cane, umuntu yobatizwa yiyumvisemwo ko akwiye kubikora. Abandi nabo bati ntibikenewe nuko umukristo wese yoba mw'ishengero. Mbega umuntu yoba atashengero arerewemwo ngo hasangirire ijambo ry'Imana n'abandi, yoba ari umukristo nyabaki? Eka uturorero tw'ukwizera kw'abantu gutandukanye ni twinshi. Hari n'umuntu usanga atazi neza ko ari umukristo. Aravuga ati ego narizeye Kristo nk'umukiza wanje, birashoboka ko noba narakijijwe. Ni benshi batazi neza ico bizera kandi bamaze imyaka myinshi mw'ishengero. Muri iki gihe c'inyigisho z'ibinyoma zitandukanye, bikenewe yuko abizera Imana bohagarara bashikamye mu kwizera kwabo, bakaba bashobora gusigurira uwo ari we wese ivyo kwizera kwabo. Umuntu barashobora kumubaza bati urizera Bibiliya? Nawe ati ndayizera. Ariko bamubajije bati Bibiliya ni iki? Canke bati tubwire neza ico wizera ico ari co. Ugasanga ntashobora kugira ico avuga. Mugenzi, wame wibuka rya jambo ryo mu cete ca mbere ca Petero igice ca 3 ku murongo wa 15, ngo muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko y'ivyizigiro biri muri mwebwe. Mumenye rero ivyo mwizera n'igituma muvyizera. Namwe bavyeyi mwumva kino kiganiro, mwigisha abana banyu ijambo ry'Imana, baribemwo kandi barimenyere. Bakeneye kugira urufatiro rukomeye rw'ijambo ry'Imana mu bugingo bwabo, babe abashobora gutahura ivyo bizera no kubisigurira abandi. Ni vyiza kubereka neza ivyo Imana ivuga mu ijambo ryayo, kugira ngo bashobore kugwanya inyigisho z'ibinyoma uko zoba zimeze kose. Mubarerere mu ijambo ry'Imana ryigisha ivy'ukuri, atari ugupfa kwigisha gusa kubw'imigenzo y'idini. Namwe ubwanyu muhagarare mushikamye mu kwizera Imana, bizogirira akamaro ntangere abana banyu bababona uko bukeye ko bwije, maze bakipfuza kubigana. Abantu benshi bavuga yuko ata kintu kiriho umuntu yokwizera kiruta ico abandi bizera. Bagira bati igihambaye ni uko twogira ivyo twizera ivyo ari vyo vyose. Uyu munsi Dr. Charles Stanley aratubwiye akaga ko kwiyumvira gutyo. Igikenewe kandi gihambaye ni ukwizera ukuri, kandi ijambo ry'Imana ni ryo kuri. Turisome ku munsi, turisangire n'abandi, maze badufashe kurushirizaho kumenya ukuri. Pawulo aravuga mu cete ca 2 yandikiye Timoteyo mu gice ca 3 uhereye ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17, yuko abakristo bategerezwa guhagararira ukuri kw'ijambo ry'Imana, naho rimwe na rimwe bigoye. Iyo mirongo iravuga ngo
mbere abagomba bose kugenda bubaha Imana bari muri Kristo Yesu bazohamwa. Ariko abantu babi bo n'abahumbuzi bazorushiriza kuba babi, bazimiza bakazimizwa. Ariko weho ugume mu byo wize ukavyizezwa, kuko uza bakwigishije, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ivyanditswe vyera bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ivyanditswe byose vyahumetswe n'Imana, kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cose. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Nshuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mwishirahamwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Cathedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 993.